hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi ku igenekerezo rya 22 ntwara n'umwaka wa 2019. Ikiganiro ni Humura Burundi kigizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Amategeko y'ikigega Fonds de logement des enseignants ariko arahonyangwa. Abigisha bamenyesha yuko ahonyangwa na cane yo hageze gusaba ingurane. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bamenyesha ko ibiciro vy'ibifungurwa vyabaye umurengera, bagasaba abajeje intwaro kubagarukirako. Mu kiganiro kw'isoko gihereza amakuru y'uno munsi tubabwira ibijanye n'ibibanza vy'abakenyezi mu ntwaro. Amakuru mugira muyashikirizwe na Sandrine Nkurikiye, mugabwe ivy'umuhari MS Ivan Yunge ko turabaha ikaze. Duhera amakuru kubijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru ku njuro yabwo ya mbere. Burundi bwaronse itiki bujana mu gikombe ca Afrika c'abakuze kizobera mu Misiri mu kwezi kwa Ruheshi. Urukino ruhejeje kubera i Bujumbura, aho Burundi bwanganije n'igihugu ca Gabon kimwe ku kindi, kwatumye rero Burundi buronka ikibanza ca kabiri inyuma ya Mali muri uwo mugwi C. Abarundi rero nico kimwe na bo mu gihugu ca Mali bakaba rero baronse uburenganzira bwo kubandanya muri ico gikombe cha Afrika. Muri uwo mugwi rero ibihugu vya Gabon na Sudani y'Epfo bikaba vyavuyemo. Igikombe c'umupira w'amaguru ca Afrika kikaba kizokwitabwa n'ibihugu 24. Kujanye n'agateka kazina muntu, mukuru umugambwe SNL muri komine ya Butihinda n'intara ya Muyinga amaze indwi afungiwe mu gasho ka komine Butihinda. Umuyoboke rero wa Gatongwasa akaba rero yobazira imvo za politike nkuko Innocent Valentin Singirankabo agira ngo abitubwire. Uyo muyoboke wa Agatongwasa amaze kiringo c'indwi afungiwe mu gashoka komine Butihinda azwi ku izina rya Adamo, akaba ari nawe yarasanzwe arongoye umugambwe SNL muri komine Butihinda. Abanyagihugu bo muri yo komine bamenyesha ko Adamo yaramaze iminsi akoranya abanywanyi biwe, ivyo navyo bikaba vyarashavuje umukuru w'umugambwe SNDD FDD muri komine, acakoranya inama yihuta yo kugandagura uyo muyoboke wa Gwasa nkuko uwo munyagihugu abivuga. Umuganga cyane dafudede muri komine Butihinda itarenzoka yaciye koranya izindi mbonera kure z'undi mutumba ngo baje barijonje mugandagura. Hanyuma harimo n'abagenzi biwe baje baramubwira ati wowe nitwaje kukugandagura tuzobanda kubikumenyesha hanyuma tuvuge yuko twakubuze. Umukuru w'umugambwe SNDD FDD muri komine Butihinda amaze kubona ko integuro yiwe itagiye mu ngiro, yaciye adodobereza Adamo mu gipolisi ko atunze ibigwanisho nkuko umunyagihugu abandanya bivuga. Igipolisi caraje kumusaka muhira ngo kibuze ibigwanisho cyaciye kija kumufungira mu gasho ka komine. Adamo wako atwara SNL y'umwagwasa baciye baja kumusaka ibigwanisho muhira iwiwe, basanga ntabiriho, bagenda bamutwaye akaba arafungiwe kuri komine Butihinda. Hari Nganje Innocent musitanteri wa komine Butihinda twamurondeye kugira ngo icyo ashikiriza turamukena. Urakoze Innocent Valentin Singirankabo. Kuri gisata nyene c'agateka kazina muntu w'abategetsi b'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu n'umutamukanyi wiwe hamwe n'abavyeyi bose bakwiye kugira ico bakoze kugira ngo abanyeshuri batatu bafunzwe ngo nuko basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu barekugwe. Bivugwa n'umwigisha mu makaminuza Professeur Libera Ntibashira, kandi akavuga ko abahinga bemeza ko umuntu wese akiri muto afise ivyacamwo vyerekana ko ari ubukubaganyi kandi ko atanumwe yigeza bifungirwa. Abahinga banonosoye ivya psychologie de l'enfant et de l'adolescent barazi neza yuko kuri iyo myaka ngiyo yabo bana umwana wese afise ubuzima bwiza akomeye akubagana mu buryo bwinshi. Muri abo bategetsi mpereye ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe nkakurikiza abashikiranganje n'abashinga amateka n'abakenguza amateka, iyo myaka ntibayiciyemwo. Bigenjeje gute bafise iyo myaka? Ndasavye umwe wese abaza umutima aheze yishure. Ndabateye akamo kugira bakora ibishoboka vyose abo bana bafise iyo myaka barekugwe bave mu mvuto babatayemo. Ndateye akamo abakenyezi bose n'abarundi kazi
bavyaye bagaheka mbereye ku mufasoni w'umukuru w'igihugu abashikiranganji abashinga amateka n'abakenguza amateka abacamanza bose abarimu bose kuva mu mashuri y'intango gushika za kaminuza abavyeyi bose ugwaruka rwose tuvire hasi rimwe umwe wese akora ibishoboka kugira abo bana barekugwe sans condition kandi basubizwe mu ishure na cane cane abakenyezi bavyaye bagaheka turazi neza ico mwitumye mu gikorano ubwira bwinshi kandi muri nshigwa ari imenetse kora ivyo mushobora vyose muhimiriza abagabo banyu bakora ibishoboka abo bana barekugwe mu maguru masha wakabari umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi abanyeshuri rero bafungiwe mu ibohero rya Ngozi bakaba ari Iradukunda Belize Ciza Micheline hamwe na Eliane Ingabire mukanya namakuru ajanye n'intwari bereye Humura Burundi abigisha bazigamye amahera yabo muri Fonds de logement des enseignants baridogera iryo shira hamwe ko ritariko rirubahiriza amasezerano abigisha bakabasaba ko iyo bagiye gusaba ingurane biheza bikabagora bakarero basaba yuko amategeko yokurikizwa inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Abo bigisha bahurikiye mu kigega Fonds de logement des enseignants bavuga ko badatahura igituma badahabwa ayo mahera mu gihe hari wabakwije imyaka yo kuyaronswa bakotitsa imyaka ndwi badashatse credit bagaca babaharambura usema yayo baba barakotije bakaguha bitanu batwaye igihumbi ni kuvuga ko kwezi dukotiza bitandatu ubu rero umuntu agiye aho kumutunganiriza baca bamujyagagura bakuntagire guca babaza ikindi abo banwanyi bamenyesha nuko babasendera ko ingorane ku gahato mu gihe atazo bifuza ko biheza bikabananiza kwishura kubera bazi ivyo badukoreye tumaze igihe kinini turiko turabakotiriza kandi bakaba baraduhenze ayo maramburusema batayaduha babona yuko baramutse baduhaye ayo maramburusema twoca tuvayo urumva rero batwobirija gufata amakredi kubera amakredi tumara imyaka myinshi bakaronka ayo baza baradukura basanze ari ibintu vraiment byo gushaka gusahura abigisha nitwashoboye kuronka abarongoye ikigega Fonds de logement des enseignants kugira bagire ico bashikiriza. Urakoze Emmanuel Ndayishimiye imiryango gera kuri 15 amazu yabo yahitanywe n'imvura ku nkengera y'umwonga Nyenzari ni muri quartier ya Gikungu murirare muri zone ya Gihosha mu gisagara ca Bujumbura batera kamo leta kubaronsa aho bakika umusaya iyo miryango rero muri kino gihe ikaba myinshi yarasavye indaro bakaba rero basaba yuko bo bagarukira ko inkuru ya Janvier Ninahazwe abo banyagihugu amazu yabo yabomowe n'imvura nyinshi yatumye isi ayo mazu yari yubatse ko inyika nyamazu yari yubatse hafi y'umwonga witwa Nyenzari umwonga uca haruguru ya quartier Gihosha Rural amazi yawo nayo akaba yisuka mu ruzi ntahangwa uyu munyagihugu RPA yasanze yicaye ahahoze hari inzu yiwe agira ati nduguruye twamugina nzinduka ngaha imisi yose kuraba aho nahombeye mfise abana n'umuryango kandi ubu nta uba hamwe n'uwundi kuko nabasabiye indaro mu mihana itandukanye aha nuzuye amaganya n'agahinda numva atanico ntibereyeho nari naharonse ncumukuye none utwo nari narabiri yakuya raba shetani iratunyatse twose ndugaye twamugina amosozi yicunda yahavuye ahitamwo nyabuna kutubisa arigira uwundi mukenyezi nawe avuga ko atabona uko ari bubigire yongera avuga ko yari yarakize gukodesha inzu none ko ubu agiye kuba mwibarabara kubera atakazi canke umutahe afise ngo anaronke amafaranga yo kuriha inzu y'abarundi ico bikoze ahahora nyamazu ubu haguma hanyika hamanuka mu manga aho amaso adashika abajejwe intwaro aho muri Gihosha Rural bavuga ko bamaze gutakambira akatari gake ababakurira kugira ngo abo banyagihugu bari mu kangaratete bafashwe abo bahuye n'ivyo vyago nabo bamenyesha ko babemereye kubaha amahema
ubutumwa ariko bakanasaba ko bobaha n'ikibanza boyashingamwo nk'uko ngo bahora babikorera abahuye n'imyuzurire y'amazi. Urakoze Janvier Ntazwe tuve ngaho mu buraruko bw'igihugu tuje mu buraruko bw'igisagara nako tuje mu bumanuko bw'igisagara nyene aho abanyagihugu bunguruzwa mu mamodokari atwara abantu n'ibintu kwibarabara bita Avenue du Large bavuye canke baja mu gisagara gati bidogera abashoferi bayo mamodokari ko babashikana ahantu hatategekanijwe. Abanyagihugu rero bakaba bamenyesha yuko abashoferi baba bariko baratinya umukwabu w'abapolisi bajejwe umutekano wo mwibarabara nkuko Ines Gakiza agira ngo bitubwire. Mu bisanzwe imiduga yunguruza abantu bus iva mu gisagara ija hagati mu makartier yo mu bumanuko bw'igisagara imanukira kwibarabara gitiriwe Yaranda gushika kuri Avenue du Large ikabandanya gushika mu Kibenga. Ariko rero muri iyi minsi hakumanukira kuri Avenue Yaranda iyo miduga ija mu Kibenga imanukira kwibarabara gitiriwe Ruhuhuma mu nyuma igakatira imbere y'isoko ryo mu Kinindo. No kuvuga ko abanyagihugu bafata ayo mabus baba mu makartier Asiatique na Kabondo canka baja hafi ya restaurant La Détente bategerezwa kururukira kuri route Rumonge canka imbere y'isoko ryo mu Kinindo. Aho naho kubera haragatambuko abanyagihugu bategerezwa gusubira gutegera ipikipiki canka ikinga kugira bashobore gushika iyo bagiye. Igitangaje ariko nkuko abanyagihugu biyunguruza niyo miduga babivuga nuko abashoferi bayo mabus bahindura inzira mu masaha ari hagati ya saa 4 na saa 5 n'igice canke hagati y'isaha 8 n'isaha 11 n'igice gusa ayandi masaha bagaca mu nzira yategekanijwe. Aho naho ngo nuko abo batwara amabus baba badakwije ivyangombwa bakabigira gutyo kugira binyegeza abapolisi bajejwe kugenzura umutekano mwibarabara bahagarara hafi y'ikiraro ca Muha. Nkuko abanyagihugu babandanya babisigura iyo ngeso yo kwihindurira inzira isanzwe yarategekanijwe n'igisagara ca Bujumbura ni ituma hama impari hagati y'abiyunguruza nayo mabus hamwe n'abadereva canke abakonvoyeur bayo mabus kuko batubahiriza ayo mategeko. Abanyagihugu bo muri ayo makartier y'ubumanuko bw'igisagara ca Bujumbura basabishira hamwe ry'abunguruza abantu Atrabu hamwe n'abajejwe igipolisi gicungera umutekano mwibarabara gutora inyishu y'ico kibazo cabo. Urakoze Ines. Tuje mu ntara ya Ruyigi naho ibiciro vy'ibifungurwa biriko bitera bibamananiza ku banyagihugu. Abaguzi rero bakaba batumwikomo kuri bamwe mu badandaza ko baba bariko barasongera isibe mu kuduza ivyo biciro. Bakabasaba abajira intwaro ko bo habera abagabo bakubahiriza ivyo biciro nkuko Baltazar Miburo agira ngo bitubwire. Ibiharage byahora ku gihumbi haraheze indwi ubu bigugwa 1300. Umuceri wahora ku 1800 uyu munsi ugeze ku 2000. Utomboye arashobora kuronka ku 1900. Ibiraya byahora ku 300 ku kilo bigugwa 600. Ibijumbu umutereko w'igihumbi wahora ukwira umuryango w'abantu batanu aho bigereye no kuri babiri koba ari ugupfufahaza. Amateke n'imyumba nuko nyene. Mu muryango naho umugabo n'umukenyezi wiwe baja guca ingero 2000 bahembwa bose hamwe ku munsi nta kinini bisahiriza umuryango. Ibiciro biduze mu gihe abanyagihugu batunzwe n'uburimyi bari mu gihe cyo guteragira impeshi. Abenshi bagahakwa guca bikora ku mbuto. Abatariye imbuto nabo bagatinya ko batazoheza ngo baronke amafaranga bagura umwavu batabiza imirima yabo. Bigoye bikiriko kuko kubgabo banyagihugu abadanza bariko bikika mukiza bakaduza ibiciro uko bishakiye. Abanyagihugu basaba rero abajeje intwaro gucungera ibiciro. Ibintu kubw'abanyagihugu bigahakwa kuyangara mu minsi iza kuko nubwo imbuto bariko bayimarira mu kuzimu imvura yo ibandanya igwa nabi. Urakoze Baltazar mu ntara ya Gitega naho ubusuma bw'amabeteri y'imiduga bumaze igihe bwibonekeza ku bwinshi mu gisagara ca Gitega. Ayo mabeteri rero ngo yo bajanwa gukoreshwa ivyuma bivyo gukora umuyaga nkuba bita plaque solaire. Benshi rero matunze amodokari bafashe ingingo yo gukura amabeteri mu modokari bakayaraza mu mazu babamwo umugoroba utashe. Inkuru ya Emmanuel Niyunge.
haraheze amezi arengane abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega bafise imiduga bidoga ko amabateri y'imiduga yabo yibwa ku bwinshi ngo yibwa cane mwijoro abiba ayo mabateri bafise ubuhinga umuduga wugaye barawugurura bakoresheje turunevisi n'urutsinga rukomeye bahejeje nkuko abanyagihugu babandanya babimenyesha baca bugurura umufuniko w'imoteri ico bita kapo mu rurimi rw'igifaransa bakaba barashikiriye iyo bateri iyo nayo baca bayitwara kuko ariyo baba barondera rimwe na rimwe nkuko abafise imiduga mu gisagara ca Gitega babimenyesha abo basuma bagenda banivye n'utundi twuma two mu moteri tuboroheye gutwara ayo mabateri rero abayiba baca bayagurisha cane ku bantu bafise ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ico bita plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa ivyo vyuma navyo ubu bikaba bigwiriye ku mitumba n'amakomine agize intara ya Gitega hamwe no mu ntara zihana imbibe na Gitega kuva mu myaka irenga niheze nkuko abanyagihugu babandanya babivuga igiciro ca bateri nshasha imwe kikaba kiri hagati y'ibihumbi 140 n'ibihumbi 250 bivanye n'ubwoko n'inguvu z'iyo bateri kubera gutinya iyo beyi bamwe mu baba mu ntara ya Gitega baca bahitamwo kugura bateri zibwe kuko ziba zizimbutse baraheza bakazigura ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 50 n'ijana bivanye n'inguvu n'ubwoko bwazo ubu rero abenshi mu bantu bafise imiduga mu gisagara no mu makomine y'intara ya Gitega yagizwe umugwa mukuru wa politike barafashe ingingo zo gukingira amabateri y'imiduga yabo bamwe iyo bugorovye bayakura ku miduga bakayabika mu mazu abandi bararondeye abazamu bararira mu ngo zabo abadashoboye kuronka abazamu nabo bahisemwo kuraza imiduga yabo mu bigo n'ibibanza by'abantu bizwi ko bicungewe neza nabo bagahitamwo gutaha n'amaguru ikibabaza bene imiduga nuko igipolisi gushika ubu atanga ingiboneka kirafata kugira ngo gituze mwene ubwo busuma kuva bwadutse bagasaba inzego z'igipolisi gufasha ahubwo kurwanya ubwo busuma aho buvugwa hose. Urakoze Emmanuel dukubitire mu gihugu ca Tanzania makuru y'impunzi shirahamwe Caritas riri mu gikorwa cyo gutanga imyambaro y'ishure n'ibirato ku banyeshure b'abarundi bo mu ikambi y'impunzi yanduta muri ico gihugu ca Tanzania abaronse ubwa mbere uwo mwambaro n'abanyeshure biga kuva mu mwaka wa 4 gushika mu mwaka w'icenda w'ishure nshingiro inkuru ya Josiane Muzaneza. Iyo myambaro y'ishure n'ivyo birato biriko bihabwa abanyeshure vyatanguye gutangwa kuva ku wa 5 w'indwi iheze amakuru dukura muri iyo kambi avuga ko ari ubwa mbere ico gikorwa kiba mu myaka 3 bamaze bahahungiye mu myambaro baronse hakaba harimo n'imipira y'imbeho nk'uko umwe mu bavyeyi avyigana umunyeshure umwe wese aronka umwambaro umwe w'ibirato vyirabura agahabwa n'umwambaro w'ishure ugizwe n'imipira ibiri umupira umwe ufise ibara ry'umuhondo no kwambara mu gihe cy'izuba ubundi mupira ufise ibara ry'ubururu no kwambara mu gihe cy'imbeho. Naho abo bavyeyi bakengurutse iyo ngabire basabishira hamwe Caritas gukubita ibipfunsi kugira umunyeshuri aronswe imyambaro ibiri hamwe n'agasabuni. Ikindi twosaba irishira hamwe Caritas wabaye mwiza abamuzima bokongereza uwundi mwambaro w'ishure aba banyeshure bakaza barakabukanya mu gihe umwambaro umwe ucafuye bakabaha isabuni yo gusukura umwambaro wa uniforme kugira ngo bame bashajije imisi yose bazoba batonze kw'ishure. Bitekanijwe ko mu ndwi buca dutangura hazotangwa iyo myambaro y'ishure ku banyeshure biga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 3 w'ishure shingiro. Izo mpuzu zikaba zegeranijwe na diocese ya Kigoma hamwe na diocese ya Rothenburg Stuttgart yo mu gihugu c'Ubudagi. Urakoze Josiane Muzaneza mukanya ni gice ca kabiri c'aya makuru aho ari kiganiro kw'isoko. Humura Burundi. Ikiganiro kw'isoko mu gutegurirwa n'unanirwa amaradiyo RPA Inzamba hamwe na televiziyo Renaissance abakenyezi b'Abarundikazi bifuza gushikana ibice 50 kwijana mu nzego mwaka wa 2020. Unanirwa amaradiyo rero ruza kurabira hamwe namwe kuri uno munsi ingene ibice 30 kwijana abakenyezi basanzwe bafise vyubahirijwe kw'isoko y'uyu munsi na Bertrand Ngendakuriyo. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe
Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ndasubiye kubaha ikaze bakunzi mwese mukurikira kino kiganiro kw'isoko. Abakenyezi b'abarundikazi basa n'abahagurutse kugira baharanire ubungane bw'ibitigiri n'abagabo mu nzego haba muri politike n'ibindi bisata. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2005 ritegekanya ibice 30% by'abakenyezi mu buserukizi mu nzego, ariko ikigaragara nuko abakenyezi mu mwaka wa 2020 bashaka ko ivyo bitigiri vyo kwiyongera, bagashaka kuzoba bangana n'ibice 50% mu nzego. Basaba kandi ibyo bitigiri bisunze ko mu bitigiri by'abarundi muri rusangi abakenyezi baharugwa mu bice birenga 52%. Ikibazo kica kiza nico kumenya nimba ibice 30% abakenyezi bahabwa mu nzego n'ibwirizwa shingiro vyoba uno munsi vyubahirijwe. Muri kino kiganiro muri kuno kwezi kwa gatatu kwahariwe umukenyezi, ikiganiro kw'isoko mushikirizwa na Jean Bertrand Ndakuriyo kiraza guca hirya no hino ico kibazo. Reka nsubire ndabipfuriza ikaze. Twaganiriye na sogokuru, twaganiriye na nyogokuru, mu Burundi kazi n'uwo gusaba, mu Burundi kazi n'uwo gukuya, mu Burundi kazi n'uwo gusasa, mu Burundi kazi n'uwo gusya n'uwo kuvo. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina tugaruke kuri ivyo bice 30% abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro, aho mugenzi wacu Vicky Chris nineretse w'iradio ijwi ry'abanyagihugu RPA atwibusa iyo vyazananye. Vyari imboneka rimwe mu Burundi aho abagore barongora inzego nkuru z'igihugu, naho ku ntwaro ya President Jean-Baptiste Bagaza habonetse abakenyezi muri leta. President Melchior Ndadaye umukuru wa mbere w'u Burundi yatowe biciye mu matora, niwe yahaye umukenyezi ibibanza bikomeye mu nzego. Yagenye umufasoni Sylvia Kinigi kurongora leta yiwe. Muri politike yiwe Melchior Ndadaye yarakoze n'izindi mpinduka mu bijanye n'ikibanza c'umukenyezi mu nzego. Hibukwa imyaka 25 iheze President Ndadaye agandaguwe, uwo bagendanye President Sylvestre Ntibantunganya yarabigarutseko. Mu zindi mpinduka yagize sinogenda ntavuze igenwa ry'umukenyezi wa mbere kubambura amatari w'intara kumwe n'umukenyezi wa mbere yagenywe kurongora ikomine. Ico kimwe niyinjizwa ubwa mbere kw'abakenyezi mu nzego z'amahoro n'umutekano. Igihe yabivuga ariko mu biro bikuru vya gisirikare bamubwiye bati nyakubahwa perezida rituritegura mu bijanye n'inyubakwa, batanga karorero ku bijanye n'utuzu twa sugumwe. Yabishuye ati mbega iwanyu mu misozi canke nahi Bujumbura abagore bisangije utwo tuzu binjize bazobaho nk'uko mubayeho. Inyuma Ndadaye ariko n'ibibanza bihabwa abakenyezi vyashizwe mu mategeko. Amasezerano y'Arusha yasaba ko umukenyezi ahabwa ikibanza mu nzego nka zose. Ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 gishimikije ayo masezerano ryahaye umukenyezi ibice 30% mu nzego. Nico kimwe n'iryo mu 2018. Ivyo bice 30% nkuko muvyumvise biza vyaregukiye abakenyezi mu nzego, yamara abakenyezi ntibashaka kugarukiraho. Ibitigiri 50% bipfuza barazi ko bitazokwizana bitegerezwa guharanirwa. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza aherutse guhamagarira abakenyezi muri rusangi guhaguruka bagakora kugira mu matora y'umwaka wa 2020 bazobe baserukiwe ku bice 50% mu nzego. Ikibanza twaragihawe muri bijya bwizwa shingiro vyabice ntabyo batwatse tuzobigumana, ahubwo turashaka ko mu 2020 vyo kwiyongera. Birasaba ko dusenga, biranasaba yuko natwe tubikorera. Erega ntitwicare nitusenye ngo duce turyama ngo 50 birikashe tuzokora. Bandewe nyogokuru nibandewe sije gusa aribaruka kareri ibibondo ararima kagwiza umwimbu arigisha aravura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikiba. Ikiganiro ni kw'isoko kikibandanya. Mu matora y'umwaka wa 2010 abakenyezi baraserukiye ku bice 32% mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka bari ku bice 46% n'ibice 32% mu manama manuzwa jambo y'amakomine.
yamara abakenyezi byarabonetse ko badaserukiwe mu bisata bimwe bimwe nk'ivyo mu gisirikare n'igipolisi mu bajejwe intwaro no mu mashirahamwe kuko vyashizwe ahabona n'urunani Kosome rugizwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politika akurikiranira hafi ibijanye n'amatora. None uno munsi ivyo bavyifashe gute? Urunani rw'amaradiyo rwashatse kumenya ku bice 30% abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro mu nzego vyoba vyubahirijwe. Inyishu tuyihabwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Nizo 30% n'imiburiburi ntivyigeze bishikirwa na rimwe. Mbere nayo bishikiriwe bikaba ari ibintu ubona ari ivyo kugira ngo berekane ko bagamburutse. Mugabo atari ibintu birondera ingene umukenyezi vy'ukuri yinjira kandi akaja mu bafata ingingo vy'ukuri. Ntibiraba ivyo nta naho turabishikana mu Burundi. Ivyo bintu bariko barabivuga ngo 30%, 50% baremera. Mugabo bagera kubigira bakavyibagira. Bagira ngo baravyibutse naho ugasanga bazanye babakenyezi atari barya babereye kuba muri birya bibanza bakazana abandi bazi yuko bazobagamburuka. Urumva ico rero kiracatuzibiye kuko ntidufise uburyo bw'ingene abantu baja mu bibanza babereye kandi mu mwanya ubereye. Rino jwi rikaba ryatorokanijwe na mugenzi wacu Darlene Nakoze wa televiziyo Renaissance. Nino kuri uyo mwihwezo wa Marie Louise Baricako duciye dusozera kiganiro kwisoko gitegurwa n'urunani rw'amaradiyo ijwi ry'abanyagihugu RPA, Radio Inzamba na televiziyo Renaissance. Tubaye irindi sango ku munsi wa gatandatu za mu kiganiro nk'iki. Mugira iminsi myiza y'akaruhuko. Cyari kiganiro kwisoko. Reka tugushimire nawe Bertrand Ngendakuriyo, nshimire kandi nabandi bagenzanje bamfashije kubatororokaniriza amakuru aciye muri kino kiganiro. Nshimire kandi na Jean Pierre nimfashije cyo kimwe na MS Steven Yungeko bariko baramfasha muhinga bw'ivyuma. Kuri mikoro mwari kumwe na Sandrine Nkurikiye, mugira amahoro iwanyu naho butaha. Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.